Turabaramukije bakunzi b'insamirizi imbonesha kure buntu tubahereza ikaze mu kiganiro inkomezi z'ivyizigiro cyo kuri no munsi. Mbega ni gute twoheba ico dukunda kubera yuko kidukura mu rukundo rw'Imana? Ni kibazo umwe wese ashobora kwibaza. Mugabo mu kiganiro cacu cyo kuri no munsi inkomezi z'ivyizigiro ico kibazo turaza kuba tukironkera inyishu. Uza kudufasha kuronkera inyishu kuri ico kibazo biciye ku ntahe y'ubuzima bwiwe ni mutumiri wacu mu kiganiro inkomezi z'ivyizigiro cyo kuri no munsi Miburo Jean, akongera kandi akaba ari umukozi w'Imana mw'ishengero Porte de Brebis riherereye muri zone ya Cibitoki, commune Ntahangwa, intara ya Bujumbura. Gutangura ku vyizigiro biragoye ko umuntu ashobora kugira ivyizigiro atararonka vyizigiro, kubera ko ivyizigiro ni camwa ariko vyizigiro ni umupersona. Ico gituma rero ivyizigiro umupersona ni Yesu, ama ivyizigiro ni imbuto iva kuri Yesu. Rero biroroshe cyane gose yuko umuntu ashobora kugira ivyizigiro kubera ko yabanje kuronka vyizigiro. Murakoze cyane. Ubuzima bugeze kubamo mutagira ivyizigiro ngo mukisanga muri mu nzira n'inzira y'Imana cyane gose. Jewe ndabashinga intaye gato mu bijanye n'ubuzima bw'iwanje. Jewe ndavyibuka cane mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 ntawuyobewe ibyago igihugu caciyemwo, natwe vyaradukoze ko twisanga twahunze. Tumaze guhunga nari umusore muto, duhungira mu ikambi y'impunzi yari mu Ngagara muri quartier ya gatatu. Aho rero twahuriye n'abantu benshi bafise imico itandukanye iva mu mihinga itandukanye. Urabona ko ntiyari amazu, vyari birasi vy'amashure twaca tubamwo. Abagabo bakaba mu birasi vyabo, abagore bakaba mu birasi vyabo, n'imisore gutyo n'inkumi gutyo. Camva neza yuko cari gicapo gitakaje ivyizigiro, atasura nimwe y'ivyizigiro ihari. Aho rero je niyo nisanze ntangura kuba influence, ntangura kwinjira mu buzima bwo kunywa itabi, ntangura kwinjira mu buzima bwo kunywa urumogi, ntangura kwinjira mu buzima bwo kunywa inzoga, ntangura kuba mu buzima bw'ivyaha ntatahura. Ariko kubera ko nari mfise abantu benshi banzungurutse, bamwe bandusha imyaka, peut-être bashobora kuba barabikora barabibamwo, a partir ico gihe mfata ubuzima bwanjye ndabushira mu vyaha. Automatiquement urumva neza ko atavyizigiro vyari bihari. Vyari ubuzima bw'ivyaha, inzoga, itabi, urumogi n'ibindi bijana n'ivyo, masturbation n'ibindi bitandukanye. Ucamva neza yuko nta vyizigiro vyari bihari, kuko ndavye sinari umuntu ufise umuryango munini cyane gose, kuko iyo twari kuzuba tora abantu bafise imiryango minini sinari kwisanga mu ikambi y'impunzi, peut-être nari kwisanga mu mazu ya bamwe n'abandi. Mu buzima bw'iwanje rero niyo navuga ngo niho bwononekariye aho hantu. Ariko ndashima Imana kuko Imana n'umutunzi w'imbabazi, kandi nta hamwe Imana itokwinjira. Ndavyibuka muri iyo periode urumva ikambi muzanishite muri 1994, muri 1997 hari mu kwezi kw'icumi, ndavyibuka mu tariki zishobora kuba zingana n'itariki 29, niho umugabo umwe twabana mu mpunzi yadandaza itabi n'ibindi bitandukanye. We yaragiye mu rushengero rumwe, agiye mu rushengero rumwe yumva ubutumwa bwiza, afata ingingo yo kwihana, afata ya matabi arayagurisha, asigara adandaza ibindi bitarimo inzoga n'itabi. Rero kubera ko nari menyere kuja guteramira iwe ndamushorera itabi n'ibindi, casanga avuze ijambo atanumwe yo kwibaza yuko iryo jambo ryokora ku mutima wiwe. Aca aravuga ngo mwishengeri wacu twaronse igitare kimwe ca acoustic. Iryo jambo ryonyene je nsanga muri je havutsemo ijambo rivuga ngo nzoza kubagendera ku munsi wa Mungu. None iryo jambo nzoza kubagendera ku munsi wa Mungu je ko atamashengero nari sanzwe ngenderamo,
ko atamashengero nani sanze ninjiramo ni mpwemu yarariteye muri jewe hama dutandukanye ijwi rica ritangura kunyagiriza mu mutima atayo majambo wavuze uzoja mu ishengero ry'abakizwa byaragiye biragaragara yo numva igitima kiravyimye ariko muri principe y'ubuzima bw'iwacu mu muryango iwacu hari ibintu bibiri cazira abavyeyi bari baradutoje carazira kubesha caranazira no guhemuka numva iryo jambo ngene ndagyimatanije ndahumuriza umutima ndavuga ati jewe nzogenda nta kundi kandi nzogenda rimwe sinzogaruka hama ku munsi wa Mungu zari tariki 3 yego ese ayo mafaranga yo kugura urumogi yo kugura izo nzoga yavaye byari byoroshe none mu muzi nibaduha ibigori none mu muzi nibaduha ibiharage none mu muzi nibaduha amavuta none bimwe muri ivyo twaragurisha tukaronka yo kugura urumogi n'itabi n'inzoga niko byagenda yego uri muri izo nzira ntibyatuma wiyumvira ugira agatima ko batereka nje gukora korale kanje kuyiba kuko urabona ujya mu buzima bw'impunzi ariko usanga umuntu atikwiza mu byo akeneye bati ko namenyereye inzoga ko namenyereye kuri urumogi no sekunda bibuze bigende ikibazo kira waja kwiba mu ndushi zigenzi ziwawe byari bigoye ko uvuga kuja kwiba kubera ko nabo bantu nabo ntavyo bari bafise kandi twe mu mpunzi ivyo bihe byari bigoye cyane gusohoka byari bigoye gusohoka kuko hari abaposition y'abasirikare no kugira ngo usohoke warasaba uruhusha rero ibintu byo kuja kwiba n'ibindi Jesse navyinjiyemwo cyane kubera yuko bivanye na wa muco bari batwigishije muhira bivanye rimwe na rimwe gusa ndavyibuka byigeze kubaho ugasanga inzira yo kwiba yari kugerageza kuraba muri stock babikamwo ibintu bagaburira impunzi niho kamwe bashobora kugerageza kwiba ikindi naco twashobora gukura nk'amafaranga nuko waca ugerageze kuba sharp kugira ngo igihe baje kugabura akaba ari wewe ufatikanye n'abaje kugabura mugasanga utwara ibiro 10 utwara 20 none urumva ko kwiherezo ntibabura ibiro 5 nawe baguha ntibabura ibiro 10 baguha nimba ari muzu bagabuye ntibabura izindi muzu 3 bakurengereza ko nk'impembo iyo umuntu yabafashije gukora ico gikogwa aho rero byaca vyoroha kuko urumva hari abantu bava hanze bakaza kubigura nabo bakaja kubishora handi nawe wacu bigurisha rero ugasanga twadufaranga two kunywa itabi two kunywa inzoga n'urumogi ukaca turonka mu buryo vyoroshe hama bien sûr urumva bivanye ni nabo mwagendana harafisa ukagesa ko gukorakora yarakora akakuzanira yego mwanya icyumviro rero cyo kuvuga uti ni kuvuga burya ubwa mbere utangura kuvuga ati genda fasha itabi genda fasha urumogi genda fasha icupa ry'inzoga ndarimwe ni icyumviro cyakuvuyemo wewe cyane n'umugenzi nawe ufisa ko urazi nawe kugurara nawe somako nawe fata urumogi icyumviro cyo kunywa itabi n'urumogi nticavuye muri jewe kuko byari bigoye ko biva muri jewe bivanye n'umuryango nakuriyemo Jesse nakuriye mu muryango usenga ariko navukiye mu muryango ufise ama principe ugenderako amahame bagenderako nakubwiye nk'akarorero wacu kubesha carazira amakani no guhemuka carazira hari n'ibindi bintu bivanye n'abavyeyi twari dufise bakaze baduhindero badukubita bimwe vy'yasha vyimazeyo rero byari bigoye ko nisanga muri ivyo bintu ariko urabona ba bantu bava mu mihinga itandukanye twahurira ku mugoroba twaraterama tukicara ku mabuye kwirigara bamwe muri abo rero nibo bagenda bato influencer bakatubwira yo kugira ngo twikure ivyiyumviro vy'amacungu dufise vyo mu ikambi y'impunzi twaratayizi wacu turi mu mpunzi nta n'ivyuzo byo kuzosubirayo bakavuga ati unyoye itabi rero rirafise ukuntu rigukuramo ivyiyumviro unyoye urumogi birafise ukuntu umva amaswingi hamuke ukibagira amacungu y'ubuzima bwe wawe niyo nzira rero banyinfluenshijemwo nanye nsanga ninje mu itabi naryo riragatsindwa iyo urinyoye urabona rigakorokera ku rurimi ukarimenyera kaba kabaye kugira ngo urihebe bisaba ubuntu bw'Imana ego n'urumogi naho nyene nuko kuko ikintu cyose buryo umenyereje umubiri urakigusaba
nico gituma burya umuhinga wo kunesha ikintu aracirinda kucinjiramo, ariko iyo umaze kucinjiramo kigukuta shere kugira ngo wiyambure ico kintu, kugira ngo ugihebe. Ko bakubwira bati ngo unyoye itabi, unyoye urumogi, uca wibagirwa ubuzima bubi kurabamo cyangwa amasiresi ufise kuri uwo mwanya. None uri kubifata kuri uwo mwanya wasanga ari byo bo muri uwo mwanya byasa nabyo, kubera yuko urumva mwicaye muri abantu 10 mwese munyoye urumogi, presiyo iraduze, ubwenge buratakaye, mutanguye gutamba indirimbo za Bob Marley kubera ko presiyo imaze kuba nyinshi. Nari muri uwo mwanya baza kwibaza usubira kuvyibuka. Oya, inkuru zabaye inkuru, hama uko biri kose ufise 10 yazanye, kuko hari ikintu cyitwa urukundo muri ivyo bintu nanje ntazi. Hama muri uwo mwanya presiyo igihari, wacu uhindura n'ingendo ugatambuka igikirizo ugashira imbere, ariko tuvyemeranye waza kumenya canke gusubira muri realite y'ubuzima rukuvuyeko, ni wasubira muri bwa buzima ko birikose amacungu ugasanga ahagaze imbere y'umuryango, aho ugasanga yiyongeyeko bivanye n'amakosa wisanze wakoreshejwe niyo presiyo nako kaburegwe k'urumogi. Hari amakosa wategeza kwisanga wakoze, hari amakosa wigeze gukora kumva yuko nawe nyene mu wicuza kubera akaburegwe k'urumogi n'akinzo cyane. Hari ibintu bibiri bitarafudika muri je nama nibuka. Musi umwe ndavyibuka nigeze kuja kunywa inzoga, nari naronse amafaranga kuko hari haje agahengwe, hama ndabandanya amashure, hama maze kubandanya amashure maze kuronka diplome, hariho umu grand frère wo kwa data wacu yaciye ansabira akazi ahantu bita muri Arcovite, bijanye no kwinstara ibijanye n'amazi plomberi. Hama ndagenda ndonka amafaranga ayukuri n'ayatari yukuri. Urabizi mu gifundi rimwe na rimwe ushobora kubwira umuntu ko tiyo ico gihe ushobora kugwa 10,000 kandi uzisubira ko bigwa 5, cyangwa ugasanga watumye amatiyo 10 hakora 5. Ivyo vyose bacu usubiza mu isoko bakagusubiza ya mafaranga yiwawe, canke ibiki n'ibiki, vyo ni code y'abafundi benshi bazi. Hama ndonka amafaranga nanje ubwanje numva asa nayandushije capacity gato. Ico gihe kikosa rya mbere nibuka nakoze, naragiye ndanywa inzoga ndanarenza, uko ndavyibuka yuko mu myaka 15 je ndashaka kumara ibere 4-5, umva ko nari maze gutangura kwaguka, ndanywa inzoga ndarenza mu buryo mu myaka 15 nari maze kunywa ibere 4-5. Ego ibi niki abantu twabanye mu kambi y'impunzi barashaka kubishingira intaye, urumva burya abantu bononekara kare ibisigaye no gutimbisha. Urumva ico genda vyibuka naranyoye inzoga, sanga aho naryamye naraye ndadahwa ijoro ryose, bimwe binca mu mazuru ibindi bica mu kanwa, sanga hano ari njyamye mu mucafu urenze uko ushobora kwibaza. Ico ni ikintu ca mbere cakubise ubuzima bw'abancamba baca. Yumvire umuntu afise udushure duke, afise udufaranga duke mu mufuko ya turonse, hama akanywa inzoga akararada, wagasanga aho aryamye hose huzuyemo ivyo, ku mpuzu, kugukiriza biguca mu mazuru n'ahandi. Hama mu gitondo kare mvyutse nkifise uwo mubabaro, nkifise aho gahinda, nimubwira ati eske khayel majenzo va mwiki, nimba muri iyi myaka ntanguye kudahwa bica mu mazuru nkasanga ndyamye muri uyu mwanda, chevya kweli nzova mwiki. Urabona iyo mpemu yakwitumye uzima muco w'Imana uri kurakumurikira. Mu mwanya muto cyane umva abantu badodora babagenzi biwanje bacugurura umuryango baca barandembesha ngo bajya ngo inzoga zivugwa n'izindi ngo nibigutera ikibazo, bya bindi nabitaye hajya ndondera umuntu aza kubikoropa n'ibindi mu amafaranga, subira mu zindi nzoga. Ariko urumva meme sinazimwa mu nzoga, indani mu mutima wanje harimo agapfungu kavuga ati mana wo ntabara, ariko force yo kuziheba ntayo naronse. Uravyumva ikosa rya kabiri mu buzima. Igihe kimwe yigeze kuba umumama yarakuze, twabana mu ikambi y'impunzi, urabona vya bindi vy'abana y'amakopinage, niruka inyuma y'agakobwa kiwe. Je nta busambanyi nigeze nkora ntarakizwa, ariko urumva influence y'abandi kumva ngo ufise umukopine
kumva ngufise umuntu akwita sheri nanje bigenda gutyo rero hama uwo mu mama arampamagara arampanura je ncamona kumenga nyinjiriye mu buzima cyo gihe kimwe ndavyibuka ko nagenda nk'urumogi press imaze kuza ndagenda ndamutuka ibitutsi bire uvyibuke ko aruta mama yamvyaye kuko ntiyari mama wabo bana yari nyokuru wabo bana kuko nyina wabo bana yari yarapfuye hama nyina kuru abari wabarera ndamutuka mu buryo abantu bose kuko muri natiranje sinavuga abantu bose baratangara hama mu buryo bigeze na mama yamvyaye yigeze yaje barambwira ko aje kubera ko namwubaha nca ndakwepa nifufira mu kigo c'abapadiri unako itere twaba mufatanye na Eglise Saint Catholique Saint Joseph hama ku mugoroba ntashe ndavyibuka ko na position y'abasirikare ari umusirikare ya twakundana arampamagara ambwira ati wanyoye urumogi aca asanga amaze kumwica ica amata amwira ngo cira hasi nciriye hasi amata urumva narayaronse bica birabacanganya ariko uvyumve rumaze kumva ko namaze nk'ukwezi nasuye guca muri iyo nzira kuko iyo foto y'ingene na menje yari nini ku buzima bw'iwanje narayibona erezimake ayo makosa nayakosoye maze gukizwa ndagira namusaba imbabazi kandi arazingirira ariko vyumve cyo kintu je bintu bibiri byarankomerekeje ntamwe mu makosa nakoze kubera akaborego k'inzoga n'urumogi icyo gihe n'icyo muri buzima bw'itanga abavyeyi twari kumwe na mama gusa yego atangiye kubona umwana kuri mwanya yahindutse ari mu buzima bw'akaborerwe ubuzima bwo kunywa urumogi cyari biba bimeze gutyo mbe ikibazo urakizi bivanye n'urukundo no gutinya mama je naramaze igihe c'imyaka 3 ngwitabe mama atabizi yego n'ubwo urumogi yarumenyeshejwe n'uko natutse uwo muntu ariko nawe ntiyarafise uhakika kubera yuko bamaze kumfata bakamwira ngo ncire hasi amate narayaronse kuko umuntu yango urumogi aciriye amate hazi furo ariko amaze kumwe ikintu gisubizamwo ubuzima amataraza normal rero umva ko muri uyo mwanya vyaramugoye kumenya yagiye kubimenya mu nyuma ntanguye kwisunara kame matakinkubita nk'umwana anyicarika kamanura kanyereka ariko ikimaze kukuboha urashobora kumva impanuro z'ukuri kandi ukabona umuco ariko ukabura force yo kubivamo ukabura force yo kubivamo cyo gituma n'abarundi bavuze nk'inkoni ishikira igufa nishikira ingeso harakene ubundi bushobozi bushobora kubohora umuntu ingeso uko amajambo n'impanuro haraho bigera nk'ibirenge icyo nico dukwiye kumenya yego byagenze gute rero kugira ngo utangure kugira agatima k'endo gutoti cyo buno buzima ndiko ndabana naburambiwe ivyo vyizigiro byatangiye kuza no gute je novuga ko ari Imana kuko nta munsi nigeze nicara kuko ego narashoye gufata ingingo ibetangabo kenshi avuga ati jewe ndashaka guheba itabi bakambwira ati umuti w'itabi ni wafata koka ukavungaguriramo itabi ukacunywa sha uzovomisa nayo wonse muri mama wawe ivyo narabikoze ariko inyota ntiyaheze yego ariko inyota nasanze iri imbere y'umuryango hari n'umuntu nigeze gufata ingingo rimwe kabiri gatatu nkabati jewe ndahevye inzoga kandi umuntu azosubira kubona nywa inzoga nzoca ndamuyikaziye yoho nabivuga ku murango ku mugoroba nkasanga inyota yanyishe kandi yo kazi narayitanze ndashaka kubereka yuko ama decision amwamwe nta dukundira adafise nazinywa natanguye kunywa ninyegeje ama munyuma baramfata yakazi nca ndayitanga kubera yuko byari byananiye rero novuga kugira ngo bishobokere n'ubuntu n'imbabazi vy'Imana. Bakunzi b'ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro naha turangirije igice ca mbere twakoranye n'umukozi w'Imana Miburo Jean wo mu rusengero Porte de Brebis riherereye muri zone ya Cibitoki commune Ntahangwa intara ya Bujumbura. Yatubwiye ukungene yisanze mu ngeso mbi zitandukanye harimwo akaboregwe k'inzoga, itabi, urumogi, ukwisambanya n'izindi ngeso mbi zitandukanye.
yatubwiye kandi ko yagerageje kenshi guheba izo ngeso mbi mugabo biranka. Uko bimeze kose vyahavuye bikunda ko aheba izo ngeso mbi yagenderamo. Mbega vyagenze gute? Ndivyo tuzokurikirana mu gice ca kabiri ca kino kiganiro. Ijambo ry'urufatiro ni gute twogira ubukomezi bwo guheba ico dukunda kubera yuko kidukura mu rukundo rw'Imana. Kuri micro yari Irambona Chris Golden naho ubutaha.